none Amipro neza za mufiki Amipro Amipro ubikuye kuki ku kiganiro mwakoranye none warumvise twaragwanira mu kiganiro kandi mwagwa ntaco dupfa na kimwe ntaco muva kaciki urya n'umujournaliste nanje ndi umustar ndo muririmbye urya ampamagara hajya kugira ngo tuganire ku vy'akazi kiwanje ka music nawe abari ku kazi kiwe kugira ngo bamuhembe kandi je ntagiye hajya ntiyohembwa ni umutunzi rero muri make nije ndamutunze none promotion akorera hajya tujana y'ibintu kugira ngo aronka akazi akore none hatabaye abantu akoresha ibiganiro hajya byoca bigenda gute ico si ikintu cumvikana mutaha niyo capfa niyo capfa ariko akazi kuhagarara nakazi umuntu arashaka kandi yagashaka ariko sikakandi ko tumpamagara usivye wewe ntumujeyo na CARELESS muga bakagenda akomeza kuba oya twafashe muri rusange nimba yahamagaye jewe ni nkuko jewe ntagiye ni nkuko nundi yitwa imbidata ni muzi vyari ivyo amajambo bidata ari ivyo mirya ndirimbo niguyiwe man amajambo yanje ujya mukoga sishaka kumuha promotion yarinze niyo majambo yiwanje uyo mukobwa yitwa gute kwa oya na promotion ngene kumuha bro seriously nagakoga kaje muri game kansanga ngana na kikino ga bro umva nagakobwa si umukobwa nagakobwa man kandi akana kansaze muri game okay iryo ndirimbo yari jewe na imbidata iyo bigeze igihe ukanka umuntu amaze ho kurenga nabwo ndenga ujya niho kwanka umuntu ataharagera nabwo ndamwanga ahubwo ndiko navuga indirimbo yanje uko vyagenze nakindi iryo ndirimbo yari iwanje featuring imbidata uvyumvise ujya mukoga arayumva arayikunda acambye imbidata indirimbo toyikorana imbidata sese kwa rinzara cange yari yakena amafaranga urabara mbabaje ndiko bavuga ibintu ko imbidata ubona asa n'umuntu ashonje oya jese kwa rinzara cange yari yakena amafaranga arambabarira kwaje yarambabaje baramu amafaranga je ntabwo ndi umushwanyi uzogomba kunshwanana naho agasanga ndi muri mudu vraiment tuzobikora bisobanuke ego tuzobikora bisobanuke ariko umuntu ufitaniye beef gusa aba producer je ndafitiye beef ndafitaniye beef n'aba producer bashika batatu batatu vraiment ariko nabonyene narabihojije kubera nta mpamvu byavuye ku nzara canke n'ikibazo cy'umuntu muri we oya baranyivye kumbe mwese mufise aho mwagiriza ubusuma ego je vraiment ndabagiriza kuko nicemeza kirahari ni bande abo nabo tubamenye kugira ngo oya kuba narabababariye nta mpamvu yo kubavuga kimwe gusa aho bari ntihagire uwundi muntu bazokorera nk'ivyo bankoreye mu majambo make natanze agafungo kanje k'amafaranga ndababwira ivyo bankorera ha kuvuga ko atavyo bashoboye bahati mabibi na mabwana karibu sana kwenye kipindi ariko ni Kirundi sivyo okay mwaramutse umutanyishura n'abatumiye mwaramutse umuntu abatumiye irivuga ko mugira iki mu mwishura canke muri terabwoba nyine mu mpere kwanza umukoro uvuze ngo kumenga ugira udutera ubwoba nibiki iterabwoba none uricikira he je no ricika kabisa witwa gute kwanza ndakuzi buge ashobora kuba utanzi ariko ndazi uranzi no kwirengagiza umuntu atazi hands up n'umuntu yapfuye gusa ego umupfu ni watazi hands up wenyine n'abazima baramuzi kuko nawe ni muzima kuri iki kwanza mbere ya byose je ndi umuririmbyi no bwa mbere ubonetse kuri Marengo Media canke sicyo rya mbere kabisa okay ego tuhereye nawe tanga ibintu by'iterabwoba hari umuntu ariko abakanga witwa ngo iki CARELESS Amiri uri umurundi cyangwa uri umuzayigwa je ndi umurundi uri umurundi yego wavukiye neza neza Bujumbura nyene mu buye baswayi iyo bavuze umuswahili bagomba kuvuga ibiki kwanza umuntu akoresha uri mu giswahili aba ari umuswahili nyene canke n'umuntu yesroka abantu kubeko bavuga ngo umurundi kandi ari mu ijambo ikirundi ni kuvuga none igihugu cyitwa igiswahili kirabaho igiswahili ni ururimi iyo tuvuze ikirundi ni ururimi umurundi ni uvuga ikirundi avuga ikirundi nico kimwe n'umuswahili bivuze rero umuntu wese avuga ikirundi n'umurundi bari bagusumba ikirundi wewe ariko nabo n'abarundi rero aho tuvuga uko ni ngorane natinomire twe ngaho gere tuvuga byinshi wavuze ngo witwa Amiri CARELESS umunyabuyenzi kubera iki ari CARELESS canke kubera iki wise CARELESS ubundi
Kome igemu ndimo manuta ba CARELESS obabara. Igemu urimo? Obabara. Uvuze game yo kwiba cyane. Ndashaka kuvuga industry ndimo y'umuziki. Kumbura ririmba. Kumbe nabwunzi. Naburi cyamamare kabisa. None ni ngombwa ndakumenya. Ni ngombwa ko nkora akazi k'abantu. Impamvu zitatu zotuma ndakumenya. Mu industry y'umuziki ndi mu legend. Muri legend ubugomba kuvuga ko umuntu afite uburambe magakazi. Woni butanze bagya mwita barivye bakomeye mu Burundi bakaba banzi niboko biteye isoni Loli Laranzi Kiduma Ranzi Ralijo Ranzi bakubera iki bakuzi rero kuba akazi dusangire nyene akazi k'umuziki oya hari umuntu ashobora kuyiba twatuzwe ni pastor bakamukubita tukavuga ati ya kumbe wa mugabo tukamumenyera kubera akantu yakoze ko kwiba twatumuze nka pastor ugasanga ageze kuri kote bivyabaye cyagiye hari umuhungu yakoze utuntu turamumenya hari abantu bagiye bakora utuntu turabamenya ni wowe kuki wumva ko nanje nabandi twokumenya jewe canke tukuzi je ndi umuhanzi kandi umuhanzi batinyanga mu gihugu yivuze umuhanzi nuhe rurimi kwanza umuhanzi ni Kinyarwanda umuririmbyi mu Kirundi suko nyene wewe nturi umurundi nakumvise rero ndi umunyamahanga iyo ujuje ibisabwa n'amategeko ikiranga umunyamahanga ni gigi umuntu ahaba hita gute kwanza aka urumva ngo ubwo mugerageze oyambwira mujambo gimari vuga ko kirazira kugerageza umwana w'Imana ntaco mpera mugenza ye turara ahaba hita ngo iki akumukumu muzee akakumukoma muzee iyi ni inkokora nsubiriza uyo muhungu kwanza yegira umunyamuji icamamare kitazi n'ururimi rwayo iyo niyo ngabo ndemeza ko nko mu Rwanda nta munyarwanda avuga ati je kubera navukiye Kigali ngo nta Kinyarwanda nzi iyo niyo nta mutanzania ngo kubera yavukiye Dar es Salaam atagiswahili azi iyo niyo ngorane nyakuba mukuru w'igihugu yavuze umurundi yavuze Kirundi kibi muramutwenga ariko umuntu ava mu munyamahanga uvuze ururimi rwe nabi aragutahura Kirundi abarabo mu gitoge tkoresha Ikirundi kituvikana kubera twavuki mu Baswahili tukurira mu Baswahili ibintu nk'ivyo ugasanga wera n'imisi 3 utavuze Kirundi singorane yanje canke yundi muntu ahubwo ni ngorane nasanze dufise nganyene ibujumbura none wakoze kugira ngo yikemure ndayikemure canke ntukunda igihugu muri make igihugu naho gikunda gute umuntu akunda ikintu amakuramo nuko nyene umuntu akunda ikintu amakuramo kuvuga nimba wovuga buri munsi uvuga Igiswahili ni Igiswahili kwenda mbele brother Kiswahili kwenda mbele Kiswahili none usomuhora umwana ngo akwavuga Igiswahili kandi aho haba bavuga Igiswahili gusa singorane yanje mbi data kwanza mufiki wewe mbi data ya jembi data na uzabwo nzi mbi gisuma mbi data ninde yakozi yayi yabyinyi ariko turamuze bande twebwe ngaha yaririmba indirimbo za rumata zande jenzo umuntu yitwa mbi gisuma yanyivye indirimbo yanje iyo nawe yaririmbye uri kwa tubya tutazi mbi gisuma genda muri channel yanje ya YouTube na postinze indirimbo yiwe yitwa Mukeke urumva ufata indirimbo ziwe ukazishira muri wawe kubari impamvu abivuze ngo murazinanye mbi gisuma iri mugenzi kuko umwita igisuma ni gisuma ni gute utinyuka ugafata icyamano ukacita igisuma CARELESS kandi waravuze ngo umulegend yita mugenzi w'igisuma that's why ujya muri legend no ndamuti igisuma na chonwara ariko nibarize henza po gato henza po nuraririmba cyane gose nuwe mustare mufitanye ikibazo muri iki gihugu muri iki gihugu oya je nta mustare no mudifitanye ikibazo kubera ntawe turashwana sofo tuzohava dushwana ariko ntabwo bizohava biba kuko urategekanya gushwana n'umuntu ariko oya ntabwo ndabitegekanya sindabitegekanya kuko je ntabwo ndi umushwanyi uzogomba kunshwanana naho agasanga ndi muri mudu vraiment tuzobikora bisobanuke ego tuzobikora bisobanuke ariko umuntu ufitaniye beef gusa aba producer je ndafitiye beef ndafitaniye beef n'aba producer bashika batatu batatu vraiment ariko nabonyene narabihojije kubera nta mpamvu byavuye ku nzara canke n'ikibazo cy'umuntu muri we oya baranyivye kumbe mwese mufise aho mwagiriza ubusuma ego je vraiment ndabagiriza kuko nicemeza kirahari ni bande abo nabo tubamenye kugira ngo oya kuba narabababariye nta mpamvu yo kubavuga kimwe gusa aho bari ntihagire uwundi muntu bazokorera nk'ivyo bankoreye mu majambo make natanze agafungo kanje k'amafaranga ndababwira ivyo bankorera
hakuvuga ko atavyo bashoboye bahatirako bahatirako birangira ahubwo banomotse baheba studio kandi vyaboneka kumengo ni studio izwe. Mbwira umuririmbyi w'umurundi rero mvuga utu arabizi kuririmba ni jewe wewe kubera ikubizi ni je ndabizi kuko ari je nzi ko ndirimba. Bajya ba Big Fizzo baroriro muri bake n'abana bajya nabo kwicara bakiga bajya uzobatumira ubibariza ariko uwo nzi ko abizi ni jewe kubera ko utamutumiye twicarane ngaha nkuko watumiye uno mugenzi hama umwibarize jewe ubaza jewe ndi ngaha ariko reke kumbaza umuntu tutari kumwe niko kindamuvugira ivyiwe mugabo no kubaza ivy'Imana wonyishura ivy'Imana no bivuga kubera hari cyo ndabizi muri kumwe none ngaha Imana none nimba nicenga ntari kumwe n'Imana ho hore ndi kiziga rero uranyishe karabaye ntaco ngaragariza ko muri kumwe kuba turi kumwe nicerekana neza kuba nicaye ngaha wowe wampaye mikro ariko se wampaye ubuzima rero wampaye ubuzima kanyicarika ngaha cyangwa ngeje kunoza Satani we kwabaye nimba baye muhiri wanyu ariko ntabwo abaye muri jewe nivuze Imana yahaye ubuzima na Satani ivyo nta muntu atabizi uri kubimbaza nk'umuntu mengo ntiwaciye muri eglise cyangwa usoma ijambo ry'Imana ariko ko bivugwa nuko tuzi ko Imana iriho kandi kuba Imana iriho urumva ntavyuzi ntutubeshe henza apuwe ntavyuzi urabizi kuba none ndiko mvuga ari byo ntazi muzee oya nawe oya urabizi nigere ndabizi ntacu nyumvisha ndakumvisha ico utazi ni giki nico nkeneye kumenya nyine ico ugomba kumenya coco nuko womenya ko Imana iriho kandi ishoboye mugabo ubizi gute uko ndabizi noreka kubimenya gute ubwawe kuri kuravuga uri kuvuga ko kuri kuhumeka impwemu z'abazima kubera Imana iri kumwe nawe ariko n'amarobo aravuga tuvaho ivy'Imana none amarobo usengera soba ngo bivanaho sengera uri kuravuga ijambo ry'Imana nakubajije nti mu Burundi nta baririmbyi bazi kwiririmba basi tuvuye kuri wewe nta bandi abo nabo kubera tutaraja hamwe canke tutarahurira kuri stage kugira ngo mujimbizi mwipime twipime niyo mpamvu rero nimba tuzohurira kuri stage niho bazomenya ko bazi kuririmba ariko kubera namaze kwishira kuri stage jewe niyo mpamvu navuze ko ari je nzi kuririmba yego bivuze ko nta nundi ukurikira mu gihugu ni wewe wenyene uri umukikurikira none jewe barankurikira nimba bankurikira abakaba ari mwabo baririmbye canke ari abafanzi banje urumva nta mpamvu yo kuza kuririmba Careless umuvuga kwikirira Careless Careless nuko duhuriye ngaha kugira ngo ntacu muziko ico ndamuziko nta deni amfitiye kabisa nta deni ndamufitiye ndanawe naje ndavyibaza nta deni mufitiye jewe bigeze ku mwuga wo kuririmba shaje none ubu ni sinzi ko dusangiye style coco nimba dusangiye style turi imbere ya kamera ariko musangiye utwo mu mutwe mu mpenda mwibarize gato two mu mutwe ariko nitunasa ntaco Careless ego uravye utuntu wateretse mu mutwe n'utwo henza pateretse mu mutwe ninde abasani kwanza ntimwubaho mwimusha bipara mukambara makoti bivana nico umuntu akunda Kidumu na mishatsi nk'afise n'umuririmbyi akomeye wewe uranamuzi basi Kidumu ndamuzi Kidumu mugabo henza hapo ntamuzi oya buri muri ivyo byose amaze gukura nga mu gihugu je ndamuba Kidumu Lolilo bo tubwira abaririmbyi nka batanu uvuga ataba n'abaririmbyi kabisa pana vya bindi ico nakubwiye mu Burundi dufite abaririmbyi benshi babizi man ndagusavye batanu abarijendi bose uzi nkeneye umwete aba barabizi okay Kidumu Ralijo Yoya Satbi Big Fizzo barakwi mbwira basumba nikabona abo icambere bazi kuririmba kandi aco bafashije umuziki mu Burundi aho bafashije abo bafashije umuziki mu Burundi kintu gikomeye cyane jako je sinari kuririmba wakati sijabiangalia kwa Kidumu chanda ndabirabire kwa Ralijo change Fizzo change hamna basi hawangeliimba ungetazamia hata kwa Chris Brown ukaimba oya jenda umuntu wa mbere ngunda vyo wacu man kundi vyo wanyu cyane magabo nta nikirundo uze twavyumvise none mbwira ndi Careless haba hita gute kwanza wenda mugahanga cuti bahita mugahanga canke nagahanga urimenya uva jewe abantu bakunda indimbo zanje kenshi je ndirimba Kirundi indirimbo z'ikirundi zo ndirimba kwa ndi Murundi duhe nk'aka amasegonda 5 twumve
kindirimbo yanje woshaka indirimbo yagute koze nyinshi iyo ushaka iyo wumva ikaze umbwire no yariyo yose je zirakaza manje nandise je bandandise none se ko bari kubunda baririmbye mwese mbona ko mukazi mu ndirimbo zanyu mwifana je nabwo nifana bwo baramfana nkafana n'abandi umuririmbyi adafana abandi si umuririmbyi kubera bivuze ngo nkahenza apa yavuze ngo jewe ndakaze ndije nyine mu kibuga urya niko ameze na je mfise uko meze kubera umubajije nashobora kumara imisi 5 aguma yumva indirimbo ziwe gusa na muririmbyi ngamu kwisizima yo mara umususa ko arumva indirimbo ziwe gusa oya ategeza kumva uyu muririmbyi yakuzuki basi je example mugabo henza apa yavuze ngo imba mu gihugu bivuze nawe ubarimwo utabizi je kuba ndabizi cange mba ndabizi je na ndirimbo yanje nimwe nkora narabira yundi mu burivyo yakoze je kugira ngo indirimbo manza gukunda indirimbo ndi umuntu uyu muntu yarivye uku nuku ryaje nkore indirimbo nkimeze kunyene ndamurusha niko je nkora nshuti yanje henza apa umuvuga ku iki nawe henza apa nose umuririmbyi abizi nta kindi umuririmbyi abizi mugabo yavuze ngo nta oya je nakubyuko uko je meze siko umeze je kugira nkora indirimbo novelize indirimbo z'abandi umuririmbyi akora full stop kandi umuntu wakora manuzo mubaye urazi gukora video na audio amera bitwara kwacuva umundi muririmbyi akubye ngo ujya nabizo yani bibi nico kimwe navuze MB Gisuma imavu navuze ko ari MB Gisuma niko yatwaye indirimbo yanje nariye amafaranga nariye umwanya indirimbo na kugira aze kuyikorana muri shamera yo kujya mera y'igitoro akajafata indirimbo wajakaya undi mudemu kubera inzara afise mu mutima wiwe ngira ngo yabonye kudakaze oya indirimbo bamugura amahera menshi amahera none bivuze ibintu muri ko murakora mu Burundi ngaha muri sana ibintu by'iki no kuririmba byose muri rusangi ni ibintu mengo ntibikontoro none umuntu agotwe indirimbo widogera ku makamera cyangwa ugenda kuba bishinzwe bakamuta muri yombi cyangwa uramubeshira icyamamare cy'abandi bro jana postinze indirimbo yiwe acho yavuze cyenda kumvisha wapostinze indirimbo yiwe ndakuvisha audio orate tumve Change abantu nimwe mwihaye akazi ko guharabika abandi mubasiga mubashira kwiceyi kandi abantu bari basanzwe bubashwe ndagutera inkuru abantu bavuga ivyo batazi man naco twumvishe kugira ngo duce amazima kandi je nazina gambi data je nyene gukorera ko je maze gukora giwanje bro ndabizi nako henza apo nivyo je maze gukora giwanje na gambi data je no kuri henza apo ari kuvuga ukuri nibaza ivyo avuze ko ariko kuri kuwiwe aha sino mubeshuza dukeneye kuri rusanga pano kuri kwibiwe oya kuba yavyivugiye jewe nta kuri noza kumuvugira wewe ubwiwe atiyumva mu mutima nibirya nakubwiye sinzi ko wantahuye ndabigarutse ko kuba navuze ko atabandi baririmbye inzi i Burundi hari ikintu burya bazi ko bazi nkibanga deja jewe abo bavuga ko ara baririmbye je nakuze bien sûr nzi ko baririmba kandi babishoboye ariko kubera jewe mfise intego ziwanje nico kintu kikunda kubagura mwebwe aba journaliste nkuko nyene bisigura umujournaliste n'umusumyi w'urusaku muri rusange ndibaza nuko ariko mu buryo bwiza canke bubi abafise intego yiwe sivyo rero nk'ubu je mfise stage yiwanje yuko canke intego yiwanje nipfuza kuzogenda abo twita abaririmbyi canke abo mwita abaririmbyi ndabashikire sivyo ndabashikira icyambere coco kuba ntabazi nuko nabo batanze je maze gukora indirimbo zishika zingara kandi ahantu zica igituma navuze kujya mu ntahure so kubafata nabi je ndubahana vraiment kandi ndazi ko hari abanyubaha izo ndirimbo nta namwe zitaraca zimaze guca ku televiziyo nkuru y'igihugu sivyo Rema TV BTV hari zimaze kuja mu mahiganwa maze kuririmba indirimbo z'igihugu maze kuririmba indirimbo z'amakampuni ziki hama ugiye kuraba rero uko kuntu ndabafasha kugira ngo ivyabo bimenyekane canke ivyacu bimenyekane nabo ntibagaruke uririmba mu yihe style we je ni style zose kabisa style zose ego abanyamerika bagira umugani uvuga ati ndako nabongereza ngo umuntu akora twinshi bigana na kamwe abazi hari gihe abanakazi kubera ni wenyene abazi ingene abikora kubera urumva nabongereza ahubwo nanje bimbaza impamvu ndabikora nk'umurundi
nk'umurundi kandi nkabikorera mu Burundi hama abo banyamerika cy'abongereza bakagira uri umurundi ruba wumva ukaze gusumba abongereza none je hari umwongereza mbeshejeho se oya ubeshejweho nande cyembeshejeho n'Imana none Imana n'indundi Imana kugomba kutwiyemera ko ngo abongereza ntibambeshejeho nkaho umengo warubeshejweho n'umukongomani none oya none Imana bakubwiye ko ari nyamerika Imana ni yatwese niyo mpamvu rero ntibarukiye kuzana akarorero ko k'umurundi n'umwongereza mu gihe cyose uzi kubeshejeho n'Imana navuze uko kubera agombye kumbwira yuko wafate ku ijambo ry'umwongereza umugani ubaho none ngo ubu niwobwira umuzungu ati barayamaze basokuza bacu bati ukuntu burya abongereza barakoresha imigani y'abanyafrika bakoresha nibisanzwe aho rero bimbaze mu kirundi kubera ikirundi ndakizi kandi ndakibamwe bagabo nta cyongereza navuze ariko wavuze ngo abongereza urinze uvuga abongereza baravuga n'umugani imvugo isi duhuriye ku mvugo ariko uhenza kumenga ufise amahane nta mahane fise tuko turagana cyangwa urakunda gushwana cyane n'abandi hari umuntu urumva je twatukanye hari ibyo warutangiye gutukana rega sinzi kuri kuravyuma ahubwo ni ugomba kunshwanira kubera ukunyemeza by'abanyamahanga ha kunyemeza ibyo wanje nyene ahubwo nabishyigikiye ko wambaye ni y'abarundi iyi ko ugomba kunyumvisha nka umenga urakaze none oya banza kuri iyo mikrofone guke ndayikuye iyo ni y'abarundi ivyo kuba ari y'abarundi kwigira ko nyene ukaze we mbega ikindi naco burya uri umurundi uri kurankoresha ikiganiro ubwo sindavyibaza uri kurambwira ko n'impuzu nambaye ari y'abanyamerika basi burya abanyamerika nibo bashoboye kubihingura burya abarundi turashoboye papa abandi turashoboye burya nta bintu twahora twumva ko biva hanze mvuze umugani w'abanyamerika bavuze ko ndabuze mu kinyamerika nyene ndaho gushire mu kirundi ugombye kuntera ugombye kunyumvisha ko udatunzwe n'abongereza ucusimbira ku Mana Imana yo ni ndundi ntibakubwiye ko ari inzungu oya bo ni iki rero muri make Imana ni vyose numva ni inyongereza kandi muri make abongereza irabazi abarundi irabazi urumva ni vyose we gusa mbwira mu byo ushoboye mu byo shoboye nakubwiye ko je nshoboye kuririmba nishobora kuba ushoboye byose ntibibaho utegereza kuba ufise secte mushoboye gusumba ibindi ariko kutubwira ngo ushoboye ingongo zose uratubesha rero none monsieur uri kurankoresha ikiganiro ndakubwiye ko ndabishoboye jewe nifatira ku byo maze gukora sivyo twagiye sivyo ugira umbwira ko ufise perfection muri ivyo bintu byose oya yo perfection mfise ni yuko wombazaho canke du playing ntaco mbwira perfection mu kirundi rero wewe wigize umurundi wa danje perfection mu kirundi ni oya umwongereza ntakubesheje je mvuze perfection urankurikiye wewe wigize umurundi yabigize umwuga ngaho mbwira rero oya donc we ntugomba we ntibaje kumbaza kugira ngo uze kunshira hasi kubera nimba waje gushigikira uwo mwongereza muzana umwisharike ngaho mubaze weri vyiri kurambaza mbaza nka jewe umurundi ndakubaje tubwire perfection mu kirundi twebwe uri kwita ngo ntituraba ahubwo nawe reka kubivuga mu rurimi bivuge mu kirundi hama dutahurane kuri kurangira muri mwe nawe sinigize uhatari oya sinigize uhatari mu ndimi ariko je nigize uhatari mu rurimi rw'ikirundi kuri nawe ucunzana mu rurimi uko kunkonda iri hehe ahiri hagaze ku byo nshoboye papa oya none umbwire ko uzi rap uzi R&B uzi byose none indirimbo ufise ni wazinyandikiye se norigeze wumva ahantu avuze ko ari umuntu yandikiye indirimbo kuvuze indirimbo zose nkaho mengo ni nk'igihumbi none zimbaze aho ja kuyambere zimbaze yambere hamani nazivuga wajunzaniye amafaranga erega nakazi papa muri make ntazufise ndazifise bohenza hapo dusanza ahubwo afise sinzi ko naririmba muze mutubarise sawa baza kugenda kuri henza hapo canke ubwawe ndazi uraza kubivuga ni doze ikiganiro mbega ubwa mbere watanga ikiganiro mbaza uti mbega uramaze gukora ikiganiro muri hehe muri Marengo Media ndakubwiye ati ego kasi nakoreho kimwe kuko sijya mbere mu nkoresha ikiganiro none baze kugenda baze kuraba ivyo nagiye present wemba hasanga indirimbo zawe kuri Marengo bahasanga indirimbo ndababwiye mu kiganiro hama baje kuri channel yo wanje ya henza hapo barabe ni batasanga ziriyo hagati ya rap na R&B ushoboye iki byose ndabivuze neza byose urabikora urabizi ndabizi mvokaze duhereke CARELESS wewe numva uri gitangaza CARELESS urizera ko ashobora kuba ashoboye rap na R&B koko cyese ndakora indirimbo zose no bimenya make ntaragera rero
sindazikurikira sinzi mugabo za MB data urazizi nawe nzi n'uyu muntu wibwe n'umuntu utazi ahubwo uri umuswaganye nawe ubona gutera inkuru uri kurabesha MB data mpakisa umva ndagutera inkuru waswali nakwambia heshima mtu anajipa peke yake heshima ina maana umeibiwa ukijivua heshima basi unakuwa mtu ana heshima ila umeibiwa na mtu ambaye hamjuani haumjui alafu akakuibia vipi nimeibiwa na mtu ambaye kwa ni rafiki yangu hizo kwa inaitwa MB data okay hizo si kwa haipo tena enzi hizo tuko my friend but now ndakunda kumwamagara MB Gisuma full stop ago mbazo kujya muntu mwavugana kera w'umugenzi to MB data wari kumbwira uko nyene apa kumbwira ngo MB data none ngo twosanga atarakwivye tugasanga uri kurabesha gusubesha abantu bro urumva ko wocika gasho brother iyo shaka kuivuga je wicondi mu muziki w'u Burundi no kwidondagura imisi yose okay tubwire uvyumvise na mode je nshirako urabesha nawe watubwiye ngo ufise ma audio ndabumvisha wari kurikana ndabumvisha iyo shaka kuivuga jewe ico ndi mu muziki w'u Burundi no kwivuga imisi yose basi tubwire basi turaguhebeye ikiganiro cyose tubwire turangirize kuri wewe oya shaka kuvuga vyesho bro jewe nshatse kurondera kiki no rondera kwa Fizo kubera mu tuzinani turavugana ndashaka kiki no irondera kuri we shaka kiki no ronda mu balije uvuze kiki ni inzoga canke nimwe y'imoto bagiye skendo ani mu Kirundi skendo kwa ari ibintu vyinshi mu Kirundi je avyo mbona kama skendo ndahitaje mu Kirundi bimbwira nuko itabaho skendo hands up natubwire hands up skendo ni nini bro muduhere hands up skendo kavuga ivyo atazi gusigura twajinga kugira ngo umwe wese azarasigura ivy'undi namusiguriye icambere inkokora papa turi East Africa bro shasi no kuvuga icongereza ni muri makere kirundi nta kintu kimaze Kirundi ntabwo navuze uko gusa turi East Africa kedi kumva uriko urapfovya ikirundi oya turi East Africa none ngabo shaka kubya ko malengo abantu barabiki ikiganiro n'abarundi gusa harabandi uzi harabandi uzi aho yo malengo mcamugara kubera iki twokugara ayo maviews ari mu Burundi borabwa nabande bandi basitubwire jewe nabwo nzi bro ibihumbi 5 ndonga 6 ibihumbi 10 muri YouTube nabo nzi nibaye gusa je majority je nta na YouTube ufise baho nayibonye majority je ndavye muri channel yanje ya YouTube nkabiraba nyene majority ndabwa n'abanyamahanga bro abanyamahanga MB data mugabo mbagukurikira rimo ubankurikira none umunanzi wowe utazi ariko kumurikira gute icyamamare bro urumva we arakuzi gusa murambabare ibyo bya MB data je ngo mandavyiyoze kubera ubona ute basinkuru utamye kane gusaba imbabazi urazi impamvu nk'umuntu yakosheje nani Fizo arigeze kunefa mu misiezi ambwira peti yangu kugira je menyekanye byasabye n'ibikugana nakora buri munsi kandi nimba ushaka umuriri vyakomeye gerageza ugira indero gatonya umuntu agukorera amakosa umwirengagiza nico kintu kizokumarira akamaro yo ni Big Fizo acari busubibuka cagiye bakubesha unoki ko arigiye akisi arigeze kunuka ndakora interview ndamutuka Fizo nk'umuntu agent nigeze anuka abwo yafashe telefone aranefambia peti yangu acha tukama hivyo muziki utakufikisha mbali nikamwambia brother samani nisame muziki hautakufikisha mbali kuko una adabu nivyo bro jobu je ndumuntu sishaka kuvuga byinshi akarinde kamaze imisi ku mbuga mbida tumugereje kurengwa n'amaudio mbida tagisuma none gasha yana majambo meza MB Gisuma ugeno bimutse kuba anwa akiwanje none kubera ko utakurije bwa buntu nk'umurundi yemera ni nyuma Fizo ndonde ya duhere kwanza microphone uyo mugabo hands up hands up bishikiye wewe sivyo niwe bishikiye yego niwe batwaye indirimbo nimba ari byo sinzi wowe ubifatamo gute je ntwaye indirimbo ahubwo nona kongera n'iyindi no kongera n'iyindi umeze nka Tupac uryamira kompoza uvise ugakompoza indirimbo si kibazo niyo umuntu muteranywa na je ku bwanje ntabwo twoteranwa kubera icambere cyo cyarinza akunda indirimbo akarinda yintwara kana ko adashoboye icambere cyo
sinzi ko untegera mu frere gusa sindiko ndamuvugira niko mvuga ku gahande kiwanje ari nka je nkuko mwambajije nicerekana yuko adashoboye kuba adashoboye rero ahubwo cya ndamungira n'iyindi canke izindi zingahe komisa abone ko nagombye kumufasha pana kunyiba ahubwo ndamubere umuvyeyi ndamufashe nibindi washaka ndanamugide no muntu uze no muri studio kubera urinze w'ibindirimbo y'umuntu ushobora kwitwara ukundi oro buryo umuntu yanditse abafise n'ingene ategereza kwitwara rero je ntabwo no kurondera ngomba kugira nabi canke ngo ndakuvuga ukundi ahubwo no kurondera kugira ati big up papa wowe umuhizi wabonye ko ivyumviro vyiwanje byo gushikana kure ego none CARELESS muvuga ko iki kuko yitwaye uko yifashe oya CARELESS nawe ushobora gusanga mbigisuma oya ngaho nyene ico novuga je simvuga umuntu arenganye kwandika indirimbo biraruhisha bien sûr no kuja muri studio biraruhisha ico ntagombye kumenya sinzi ko yamwivye texte canke yamwivye indirimbo ikoze ekora vyomva indirimbo ikoze audio ahubwo nabitubwiye nico kintu mwari kumubaza canke yovuga aho niho numva ico no cambandanya mvuga ego tubwire ico nico kintu abarundi bari bananiye kumbaza bumva ngo indirimbo yitwa imbidata nemuze vyari ivyo amajambo bidata ari ivyo mirya ndirimbo niguyiwe man amajambo yanje ujya mukoga sishaka kumuha promotion yarimvye niyo majambo yiwanje mukobwa yitwa gute kwa oya na promotion ngene kumuha bro seriously nagakobwa kaje muri game kansanga ngana na kikino ga bro umva nagakobwa si umukobwa nagakobwa man kandi akana kansaze muri game okay ijya ndirimbo yari jewe na mbidata iyo bigeze igihe ukanka umuntu amaze ho kurenga nabwo ndenga ujya niho kwanka umuntu ataharagera nabwo ndamwanga ahubwo ndiko navuga indirimbo yanjye uko vyagenze nakindi ijya ndirimbo yari iwanje featuring mbidata uvyumvise ujya mukobwa arayumva arayikunda acambye mbidata iyi ndirimbo tuyikorana mbidata sisi kwa ari inzara cange yari yakena amafaranga urambabaje niko bavuga ibintu ko bimeze mbidata ubona asa n'umuntu ashonje oya je sisi kwa ari inzara cange yari yakena amafaranga arambabarira kwa je yarambabaje baramu amafaranga $350 $350 niyo bamuhaye niyo bamuha mijya ndirimbo yanje siwo nyene manifeste ari nk'indirimbo yahenze hapo bakaguha ayo mahera we yagisha oya je ndiko rabandanya kwaza mu nyumvi ahubwo ico yari henza pachi yatwenga ico ari gufata man yari kundondera kamige ndirimbo amera batanze na ya nyene okay igihe basi $100 ayandi disa sekandi yaje dukora indirimbo vyari kumvikana nk'umugenzi bro Jeff featuring nyinshi nga telefone zitarasoka nabande kana n'abarivyo bamuruti ivyo bamaze gukora Jeff ndimbe to bararevye nakoranye na radio nirasoka radio bararevye fise ndirimbo yitwa oya yesisha kwifoko iri mu gusoka nakoranye na Case Dan okay fise ndirimbo iri muri projet yiwanje remix ndirimbo nimezama imeruka gusora ngomba gukorana na Fizo biri muri projet iyo ndirimbo Fizo ambye tuyikore bushasha yende Fizo akubwiye tuyikore bushasha ijya ndirimbo nimezama Fizo nyene cyangwa uri kuri ikini imbere ya kamera ari gihe wikina ukananirwa kuvuga izina ry'umuntu genda rivuga ko biri serious ko kiganiro kibona ndabona mubeshera umuntu CARELESS wavyumvise kuba jeje amaze gukora ivyo nokora nga mu muziki unyemererana muri je ndamaze gukora ibintu binini nga mu Burundi yo regara ni mu modoka karananirwa kuvuga reka ndamwere vitamiri none biva kuki umuntu ugasanga yarakoze ibintu byinshi mugabe izina ntiragera kure cyane kandi abantu bose bivyamamare bamuzi bro kuri jewe nakwaga silaumu kwa ikintu cyose n'umwanya wacu kandi kuririmba neza bisiguye ngo uzomenyekana oya kubera arabarivye benshi nga mu Burundi bazi kuririmba bro ndakubaza Flo Slim uramuzi yende Flo Slim yende Flo Slim yeah ugene muri vyaze kuririmba na promotion ndunda mu kwabwira abarivye bazi kuririmba n'ubu bataramenyekana bazi kuririmba n'abarije nabo bari kwarimba ubu nga barafise experience y'imyaka 10 muri aka kazi bro n'abarivye bafise imyaka myinshi mu muziki kandi bazi kuririmba ari muri vitwa Abubeki arabizi cyane ari muri vitwa Bedrick okay uyarabizi cyangwa uri kuvuga mu ikariti ubusanga barakuriye mu rusenge baririmba muri korali bakora umuziki bro gusa numenyekane ugasanga nawe nubazi ari muri ivyo yigeze kurana yitwa Be Bright ubu yagiye muri Amerika yarazi kuririmba baramu promotion mu Burundi bro
kuririmba cyane cyangwa kumenya kuririmba nibisigo ko cumenyekana ahubwo muziki Burundi ufise amafaranga uramenyekana mata amafaranga ntumenyekana nahenza umuntu aciye azunza umutwe ubanza ubandagwe example ukubisa ahantu hanya umuririmbya bivuze muri ko marimba n'inzara biragoye kugira muzogere kure biragoye gusa to turimba kugira umuziki wacu ushike kure kugira bajya bake badukunda bajya bake badukunda bumva ivyo two twaririmba mu imisa pango kumenyeka nga mu Burundi ufise amafaranga uramenyeka kuko ari imiziki amazi imisi kavuma ngo tri ta inde ni bari style season bagiye none ugera amenye nazi kuririmba bro oya umuntu ariko uravuga n'igihugu cyose ivyo nakubwiye ufise promotion amafaranga ibintu byose byashoboka byapfiriye hehe henza bwo twumvise ngo azi byinshi wabeshejeho n'Imana ngira ngo ndabona ari umuririmbyi w'imisi mugabo nitubeshejeho n'ubundi ari umuririmbyi w'imisi ariko araza neza mani azi kuririmba naje natangaye ko ariko aririmba muri vitwa Moni ya Flair none demu afise imisi mike ya muziki kusura ivyo yakwa indibuko ingere kwa zisora n'umuntu kabona yuko uyu muntu azi kuririmba kandi azi soko y'umuziki ari kuragera imisi yeruka afise indirimbo giswahili ubu yasondi indirimbo ndi giswahili mani ndirimbo afise test nzuri video nzuri kuvuga ugiye akora zi muziki ari promotion kurumva ko bamuvuga ko mani nako aririmba kuvuga mu Burundi udafise inoti n'amafaranga none gashana yo kuzuko ko uri mu bantu bake basohora bodakubaze hagati ya audio na video wewe nike kintu uzwi koko gifise quality je bro iyo nkoze audio bafise quality video naho ndasinkubeshe nkoresha uburyo bwanje ko atamunafasha sishaka kuyemera ngo na video nziza oya man just ndubunu ujya niyemera nalo namaze kubimubwira bro ulikwaga mtu wakonza ku mavideo akivi umeshuka kwa birashika ukagira ahantu quality bro je sindirimbo zirenga 10 nariko ndaraba kuri YouTube channel ya ndabe indirimbo nimeza mbona ifise clip nziza yago twaye buryo bungana gute ige no bushobozi bwanyu ujya no nk'imiliyoni imwe déplacement nakoresheje sinakorenga ibujumbura oya natoye abantu barenga 30 none iyo amafaranga yafata ukayashira mu mushinga wa studio nivyo biriko ndakubwiye je ngo rumuziki ifise abantu bake abankunda bajyanye baragije singene kuri ibirenze buri ijambo rirema nimba ukeneye abo bakenya n'Imana irabishitsika kukazogumiza abo nyene man narizi gufise gahunda yo kuzogera kure cyane nimba ushaka kuvuga ijambo ry'Imana rivuga uku shima ivyo ufise sababu kwa neno la Mungu akwambia tamani mbaya tubeshije vyanditse he koko tamani mbaya kwifuza ni cyaha iyo ushaka kwifuza ngene kuba nka fizo nuzingene kugira fizo abe fizo nuzinzira yaciyemo biragoye inshuti yanje yararimbye nta kindi yakoze yari ibindi yaciyemo bro utashobora kumenya ariko ata muntu yakubise nonda gutera ikibazo wobwira amafaranga ya Sone we yakuye ushobora kumenya we yakuye oya amafaranga ava mu bantu none ubwire ko yatuze mu ijuru uno kurimba biva kuba mbaze ndagwe example bazi mwo abarundi sizigo mu meza wari umuzayigo muri make DJ Fernando uramuzi DJ Fernando yenza uramwumvise DJ Fernando uramuzi apa DJ Fernando we love music yours bajya bapeti bararimba neza n'abapeti bajya n'abapeti usanga ndabarusha imyaka bose umva ntubizi wa Jeff imyaka 25 usanga batarashika ebya serie Je Fernando ndamuza ataririmba kiri umwana none imyaka 25 ni imyaka myinshi nka CARELESS oya iyo kuri jeragije man jambo n'abantu bafite imyaka 5 bagafa je shika 25 nureka gushima gute man uri rutwitsi muri make oya genda shima vraiment udashimye bike na byinshi bizobishima ugacubita ngo umupeti ufise imyaka 25 oya ni umupeti Fernando afite uzoro gahunda yo kwitana abapeti numara ukwiza imyaka 40 Fernando afite imyaka 23 niyo mpamvu ari umupeti n'umupeti ujya mpeta rimba neza ari promotion muri afise nga mu Burundi umuziki uragenda na promotion afise bro kusumuziki uragenda kuvuga agenda kwa indirimbo kugira shikana abantu barenga 1000 mu YouTube wafise abari bamurikira barenga 1000 ko arabarivyi bazi kurimba ngaho gasanga barusha viewers ariko reka nkubaze mu kurangiza ubona henza up yo kuri kingo agere kure ni yenza parimenya nibikurara mumpere ndamubaze nanje je birandaba jenyene yenza up CARELESS yo kuri kingo agere kure ko yagumye yidoga ngo baramwivye rero nimba baramwivye iyo ndirimbo nayikosore abereke ko ataco bakoze icyo ukora kugira agere kure yagere kure muze vyivugiye kubera ndibaza ni wafise intego yaho yifuza kugera none jewe ndi hands up
sivyo kwandi Hands Up nomenye vya niba umusani mu Burundi afise amahane nta musani afise amahane n'akanyaro nka Hands Up je nibaza yuko yishura nabi ibintu urumva uramaze ikibaza n'umufilozofe atari we no pana kuvuga ngo umufilozofe reka namwe kuba muza nimba ninza cameraman aravyumva Johnson Pro avyumve ariko turuke kubesha umuntu ati CARELESS yo kuri nkagere kuri none jewe muri make uri wa mustai afise ishari urumva ntaco ugomba guhanura mungu we ndamuhanura iki twicaranye ahubwo ntaco yaje kumpanuza twicaranye ngaho imbere ya kamera sivyo ufise amahane oya samahane CARELESS turi ngaho imbere ya kamera sivyo MZ Jewe nje kukuvugira ibyawe mvuze nti yo kuri nje kumuvugira ivyiwiwe niba ari umusani wa mbere rero niba ari umusani wa barakwime n'umukoro wabibonye afise amahane rega nivyo washatse kumva wabonye kamera bavuga Johnson tureke kubeshanya reka kugomba kungondera kuvyumviro vyanyu sivyo je ndi umuntu yisumbuye papa oya umustare urumvise rero je ndi umuntu yisumbuye bien sûr oya CARELESS uravyumvise none kumbaza ngo jenze kuvuga intuzenya ivyiyumviro apana ivyumviro ubona yokora ico ni kintu nkuko batatone gashahu jewe we nta muntu ushobora guhanura je gusaba inama kuko tibo jewe rero mfise ikibazo imbere ya kamera ruba rurusaku umvereye nimwazimya kamera ndafite ico ndi bumubwire kome donc vie privée burya impanuro nibanga papa ntuvuge ngo amahane mu Burundi bwose donc ni uyoboye ufise idarapo izo mvugo muza mukoresha zo bayita violence imene ya kuvuga ngo ufise amahane mwe mwamenyere ko umuntu muvuge aca curi ku mutwe ntafungura iwanyu ntafungura nta na hamwe ugira ukanga neza ntafashanyo yabasavye oya iyo iterabwo utanguye ariko oya si iterabwo none kumbaza umuntu turi none kwanza kubera kushavura cyane ndashavuye jewe iyo umuntu ariko arakubwiza ukuri iyo nivuga y'umuntu anezerewe mukama wanje shira mu biti dutambe papa oya ego gutamba na satani yotamba bunyene muri make rero CARELESS ntaco umuhanura kamera zamaho ariko rero erega nigihe wovuga bari kubara gufata amajwi n'amajwi utabibona ugasanga byasuhu nimba nase kumuhanura imbere ya kamera sivyo nindeke kuvuga cyangwa ugomba kwigira umuntu mwiza ntushira amabanga kuri kamera none ino kamera nimba mwaje kumbaza ukuri kwa CARELESS ntakumvuze ko ntakonzi nakwivugire ari imbere ya kamera sivyo papa oya umuntu ntiyimenya nta muntu yihanura oya nimba timenya ubona yohindura iki ico yohindura reka tukureke mama ico hindura ubwiwe ari ngaha papa vyivugire arike kundenganya oya wowe erega ariko Hands Up ico yohindura nakubwiye nta muganga nibanga nta muganga yiganga suko basi nimba ari banga urakoze oya nibanga vraiment kandi abariko baradukurikirana abantu ahure ntabwo nza kumena ibanga ry'impanuro numva no muha niyaba bikeneye kuko hari gihe uhanura umuntu akaba bishaka cyatabishaka nabene turi kumwe ngaha ibe vie privée kuba twahuriye ahantu tukaganira twogana n'ibintu birambuye pana ino minota 2 mu nduha ngaha ariko nawe nyina nafite ico mpanura nibaze ko atari uwo cyaza kukimpanura ngaha nimba yabunya kanenge kuri jewe akaca agomba kubimbwira ngaho ushobora gusanga nantutse tugafatanira ngaha bikaba ibindi nuko gusana nagwana naho avuze ngo ndakaze ndagize iki je ni peace oya we twakire report yo kukwita abantu hama ngo ntugwana oya narabisiguye vraiment narabisiguye impamvu yo kubakubita umusara agenda kubita abantu none ndeke abantu bagwane bicane mbone ndeke kubanganya abo ni ubakubita pana ngo hugira iki kubakubita je nta ninzoganwa none nabakubitiye he nta nzogo narabangurukanije uwo bagiye kundenganya ko je nakubise umuntu yarambesheye ariko aravuze ngo nta nzogo nywa ugutuka ntagutorera je nta nzoganwa hari urangurira papa CARELESS wamubajije ikibazo ndakwishure bro wamubajije nigiki nigiki uhanura Hands Up ahindura kugira ngo wamubaje kuri jewe kugira gereki oya nushobora kubona amakosa ya biragoye ntiwibeshere sawa ndakwishure nimba warabonye cyo wohindura waragihinduye nimba utaragihindura nawe wumva ntukiri mu bantu sawa mu muziki w'u Burundi jewe sinda underground wa cyane kubera ndi mu barivye bafise subscribe K na muri vyo mu Burundi bafise subscribe M arabaho M umuriyo na wari Ibo barivye bafise subscribe bivuze ngo nta kazi murimo mushake mu bihebe muje gusenga sijora kugenda ico mpamvu je mu barivye b'abarundi ndimo tujye muri Facebook usanga afise followers rusha abarivye benshi nujya MB Gisumo ndamusha wa muntu yiyubaha rero uratubwiye ngo ari yubashe muri iyi minsi mugabo nyumvire
Niko nakubwira oya kwa mubaje ngikino kura gutera neri imbere bro je narateye imbere abantu bangurikira bajya nyene abankunda bajya nyene agwaje ngire barundi abandi bashigikira kwa je ndaririmba neza ndirimba nabi man uririmba neza je ndabizi kandi urabizi kwirimba neza ndabizi man henza nawe uririmba neza Sindirimba neza kandi ndimba kurusha benshi mukunda muri make muri ishingira intahe singombwa abashingira intahe bro jewe ya tubanza kwishingira intahe hama abandi bakadushingira intahe sero nibyo twakoze nitwe ubwacu tubanza kwishigikira cyangwa shaturimbe none uyu mustar kubera haciye imisi ngaha barenze mutanguye amashari nasha ujya karenza indu zibiri akora vugo cyo ngana bamwita ngo iki kwanza ni stylozofe sivyo okay ujya karenza rega nico kintu abarundi dufise ingorane ugasanga nazo bukumutega imisi naroze imisi none koko ubu musiga mubona muri Facebook ko batakimuvuga kandi baramuhevye rero amafaranga arahera ndaguha example aro abantu rivye bamenyekanye cyane ngo ubu kibabona kandi okay Olege kwapi inde Olege bariko arakora business zivive Olege business gani bagira abantu babinjiye mu muziki bakaba ani kutomboze ni unge na kijibeni bijya bintu birashika umva bijya ndagutera inkuru bijya ibintu vy'abana ko rutavuma na kijiki uramenyekana ariko azagerigiye abajya abana uriko arimbira bakure kari bakurazo kuvizwa ndi izi nyimbo ko twembaza abatoto ariko kora indirimbo zo guma imyaka n'imyaka nimezama ubugirigiri chonka none kidasanzwe kubugirigiri ni iki ubugirigiri ku buryo na kijibeni yoza ikubitwa hasi n'ubugirigiri ubugirigiri indirimbo se amagambo bro ayo marira yawe ninwe ngo kuribo bashaka ubimumyi bakuyobore bagute manga nyene none we nk'umuntu wokenera abafana b'abana canke abantu bakuru je nyene gukora indirimbo zizoramba nka Chancho Misi Christophe Matata abajya ba legend bakoze indirimbo n'ubu turaca ziririmba pazya ndirimbo tuzokumva kabiri gatatu igata muri kuvere nizo barivya ko barakora mu iminsi wokoreza indirimbo z'ugwego rero indirimbo n'ubu ndirivye kurika kagezi umuntu ya ndirimbo yari imeze neza apana ngo uramuze kubera inyuma ya iboro zibeye iwanje na bintu vyideni kazi uranayizi oya ijya ndirimbo zo kwimenya sika ngo sika kama nyimbo yovi ngo ila nyimbo ngo ngo batoto mukopo bro batoto watakuwa igitirimo bavuga kari bakuselao oya Olege ni mugenzi ni mutuvuye muri kastimwe ya Noro ndi kuvuga muri make ari umusani w'abana ndi umusani okay basida kutera ari umustari nga mu Burundi azwi cyane atazi kuririmba arambabarira Mr Champagne niko bien aranakwica superstar istavuga ni Baby Gabi ku umustar bisanzu kwa comedy ka Mr Champagne Jerikani nujya wundi wavuze ni mukomediye nawe inde ujya kiwalata ujya Mungu wangu agiye mero ari kwashe basi kwa henza hapo aragerageza mama mugabo nabiza aragerageza henza hapo oya umuntu umujye kwa biza ubu ko mutera amanyama barambabarira nuko nyene ni javuga uko gusa abantu babizi je no bagwiye no kugira ababizi aba tukiri level imwe uvize umubye kwa bizi kama fizo na biyuwa braza ujya shapita mu bitu bingi amazukura amayite arenga amayite menshi tubuze ujya bizi sa enza hapo ndugu yangu ndagutera amanyama ngo urabizi nangora gitafuta kama mimi urubuye ko yero enza pata amayite arage urashaye uvanda utera inkuru icyo kintu abantu tuyikompara nasikia gato wanasema ngo Diamond na Monaza anajua kuimba kama Diamond bro Diamond unamjua we itamaze gukura mabagala zija ndirimbo yakoze album nzima yose mari gushikama kakanya umwe aracari kuri hit yarakoze iyo uvuze ko atazi kurimba abwo niwe abasha kwindura ningiye nyimbo za party ningiye nyimbo za mapenzi kugira abantu akanovera babo baonani kampya mupya kuba creative nka Diamond ngamu Burundi na muri ivyo no mudufisa ari creative nka Diamond iyo uvuze creative abarivyo baci bajya nyene ababadilikaje data kura nyimbo akwebe atakwimbyaga zaidi ya bile oya nawe reka go seriously bro no ni wari navyivugira ngo ko tandika nije ndabivuga
wewe vivuga ko atandika suko bo agenda direct muri studio agasohora yo mu mutwe ivyo bintu zokora bitandukanya Tupac none Tupac ijya ni hip hop bose R&B tutandukanye R&B na hip hop R&B ni muziki ukenewe naco duhereze ko ndahenza R&B na hip hop burya ukeka ko dutandukanyirizo tubwira atubiye ngo dutandukanye ubu bivuga ku iki R&B na hip hop wavuze ngo R&B ngo bisanga umutwe mugabo henza up afisa ama hip hop ikene umutu usinga R&B ndagutera inkuru hip hop na melody gira hip hop na melody gira henza up ni ukubizi nayo canke ariko ratubesha ko nta ndirimbo hip hop ofise niko tubwira ibintu utazi musanzwe R&B ni umwana wa hip hop nakayoya muri makero urazi impamvu papa we ntiwose ndibaza ntaco dupfa ntuze yari we ugomba kuvuga yuko hip hop yuko yoba ari umwana kuri R&B oba wihenze uzorabe n'umuntu wese atangura kuririmba ahera kuri R&B reka ndabikubwire umuntu wese ukazoraba umuntu atangura kuririmba ni R&B atuma aririmba ama contrata n'umwana kuzaho ngo na utuntu donc ni R&B ariko umuntu uzobona karayobira kuri hip hop ko hip hop namagufa nizabagabo nizabagabo ni indirimbo yumutse do façon que mushora guhurira n'umuntu kuri stage agakubita hip hop habwo ukavayo wiruka niyo mpamvu uzokunda gusanga umuntu uzosanga aririmba R&B na hip hop uyo muntu vraiment saluti yubahwe nukuvuga ariko ndagusubire kubera kurinda ikiganda gose nawe ikigande cyangwa umuganda utwinyegejemo oya narahaciye kwa kugira ngo gusa ndabereke ko atanzigo ni nkuko ndirimba n'izindi ndimi z'ahandi kugira ngo ndabereke ko ni Burundi ariko turakundana n'abavandimwe bacu canke abandi bantu bo hanze yego twe nta gwanko dufise Burundi niyo mpamvu uribira ko indirimbo y'igiswahili ni ikirundi ariyo kugeza kure y'ikirundi kwanza urazi igiswahili kubiri kataconze urakoze aho urazi jaho navukiye uraza aho navukiye cyaho nakuri ya mane twavuga nayo rero urumva je ndakubaza ibintu hakunyishura uri kumbwira ngo uraza aho navukiye urazi mu Giswahili Johnson Pro tuvu asa mahane oya samahane ndiko namubaza urazi kubo twavuga ni ntiturashwana CARELESS mugabo wewe buruko ntaye makajambo uzana ibintu vy'imizana none CARELESS afise uko yishura sivyo CARELESS okay no papa wavuze ko ufise imyaka ingahe vraiment sinda yego wavuze ko ufise imyaka ingahe papa ndibaze uri petit frère kuba umwana muto no kugira ubwenge urakoze cyane urahejeje we gumaho nyene urumva isi ryo jambo ariko wumva rihindure none ko mu nkondana igiti kirakura ntigisumba izosi igiti kirakura ariko igitugu nako igitugu kirakura sorry uyu mugabo uyunye kubera ngo uyu mugabo abari kuyumvira ibitutsi gusa oya si bitutsi ni kwera mwamaze gufata ko ikirundi umengo ntaho kizoshika acamugenda kwitira bitari ni igitugu ntawo bitagora mugabo biramugora nyine nagombye kuvuga yuko igitugu kirakura ko ntigisumba izose yavuze imyaka yiwe ariko ndayimusumbya kandi ndibaza ko atagwanko hama gukura yakivuze gukura bitandukanye n'ubwenge ariko uko gukura ni kubera nyene iyo umuntu akiri muto yerekana kumengo nyishura kuri ico kibazo ibintu bireke ndabona urakaze muri iyi minsi tubwire imiziki y'ikirundi iri mu kirundi iri mu Giswahili yo kugeza kure ni ihe selon wewe ikirundi cubahwe papa ikirundi cubahwe icambere cyo mvuze ikirundi turi mu byo kubahwa nta udakunda ivy'iwabo turi kuvuga gusa uvuga ati ni kirundi canke ni Giswahili oya ubu ni melange basi ndabisigure ubu ni melange ubushoye kuririmba warutamye ngo cubahwe bivuze ngo waruje kuvuga akajambo gakaze yego nakanyene ngira mvuge ikintu mvuze ko cubahwa nuko icambere cyo tubanze dushime ivyacu ariko ubu ndirimba igezweho ni melange ufashe ikirundi ukakivanga n'igiswahili kuko ubu twari tuzi ko ibujumbura ariho bavuga igiswahili gusa ariko ubu n'umuntu warugura ashobora kuvuga igiswahili ukavuga uti nibiki hariya nyene mu misozi hariya kandi urabona ni terambere ubu nta hantu hamwe batigisha igiswahili n'izindi ndimi niyo mpamvu ubu indirimbo iri melange ni imeze neza kabisa ugiye no kugereranya ndibaza umuntu wese azoririmba indirimbo y'ikirundi iravugwa bien sûr ariko irifoko abantu tubaryohera mu mpande zose yes okay CARELESS
ndamushe mu vyerekeye Giswahili n'ikirundi mu kurangiza nimba ushaka umuriri vyo mu Burundi nyene nga mu Burundi wanyu aririmba ikirundi nimba ushaka muri Vietnam umenyekana hose Kiswahili kinadomine bro. Kiswahili kinafika Tanzania kinafika Kongo. Unajua Kongo ni mara ngapi ya Burundi kinafika South Africa, yani kama dunia yote kile Kiswahili ni lugha ambayo inajulikana sana. Mu Burundi tumikirundi je kugira turinga abafansi b'abarundi nyine. CARELESS urakora collab, uyu ntakora collab. Yeah. Kubera iki ukora collab? Kuba collab ndazikora kuri abo banyemera. Bajya tukora na collab. Urumva si ubarondera. Bro, je na collab nimo maze kuriya amafaranga. Nibo bariya. Nibo bambye ngo dukore. Umva nafize umisi mike wavuze ngo nimeza yarakurundi. Nimeza nakubwiye bagare bali je ba grand. Bro, mikifika pale kwa wewe je ndi intama. Intama bo bakabintare. Bakabintare kuba ndabazi cyo baba. Intare y'intama. Kandi ico babazi gukora mu gihugu kirazwi mani, sivyo kuvuga. Mugabo barakurondera. Barakurondera. Nabwo bandondera kuba ngo zikuririmba kubarusha. Ahubwo bandondera kubera ishaka mfise mu muziki mu bitandukanye. Jewe ishaka mu muzika ndi iyo shaka baragyuba. Gira akajambo kamuvuga ro kuri Henza Patrick arashaka collab nimwe. Ega kugira collab bisaba amafaranga canke bisaba ubu maze gukora ico. Bivuze ngo yirimbishwa n'inzara yewe nta mafaranga afise yo. Je vuze collab ko yigenda. Nabwo ndi kwavuga inzara n'umuntu wose. Collab isaba ico maze gushikako cange amafaranga. Ko mu kugira gwe kuraba kuvuga umupeta afise ishaka reka ndamufasha yagiye ndamufasha umupeti ndimba rige mushikana ana cange umupeti ndamomba tufaranga y'ukuyimba biratandukana. Arabakora kulabo kwa man je ndi muri ga level nandiki umuririmbyi wari wose vipi bro po CARELESS mambo nagwe ni ndoda ngura jindi naka barakuvuga bo tubwire nayo bwana Henza up impamvu dakora amakolabo kuva ikiganiro gitangura navyumvise mwagerageje nyene kunkubita hasi ariko nukuyaga nyene nukuyaga ariko bimeze neza ngo twagira turiho turakirana ni nko gukira mwengo mwampamagaye kugira ngo munkiranye ariko umwana yankwa ni wakura Monsieur Johnson Pro ariko koko turumva ukuri kuracumita reka nsigure ya mahane navuga ngaya wayabonye reka nsigure banywaje muri gukurikira kuri Marengo Media nta mustari numwe ugiye no ku rubuga rwiwe nivyo n'indirimbo ziwanje ndirimba n'amahane n'amahane basi ndavyemera kubera ari byo mwaje mushaka umuntu iyo ari karakurondera ko kigeye nifuza nta waje ashaka amahane ore kuri kuvugisha abanywanyi bonyine reka ngira guhamagaye none wampamagaye kwereki uza kunja umutima kandi waje kubaza umuntu yisumbuye ndibaza waje tugane ku vy'akazi ka music cyangwa ubuzima busanzwe none twabivuganye mugabuce byanguteye kuntu tujabutse gato ntabwo nagututse hari ukuntu mubaza umuntu ugasanga muri ko muramurengera umuntu wese mumutumira kugira ngo abubahire ikiganiro mwamuhaye namwe mumubahe nkuko mwagomvye ko abaganiriza kuri byinshi mutaba mufise cyangwa mutamuzi kubw'ivyo wagize ubwo jewe Hands up in mood jewe muze mama akena muzazi jewe uzobaze ikintu kintera ubwo baconyene inzara n'Imana n'inzara n'Imana n'icyaha mvuze Imana umva n'icyaha gusa je birantera ubwoba ibindi navyo umva bakora icyaha nturimo ntakoze icyaha n'umuntu ugitinya gute ucirirwamo muze reka tuduge ku ijambo ni kuvuga urambajije uti kubera iki nta atakora bo nkorana n'abantu je korabona zitangwe kuva kera sivyo uvuze ko bisaba amafaranga jewe mfise amahera ndacarondera amafaranga turi kumwe papa rero kubw'ivyo none hari cyo nkozi rero je ndafise duhera nitwo nkigenda kuri music n'utuntu nyene nikorera twiwanje abatuzi baratuzi no kuvuga rero jewe amakorabo mfise ahubwo anarenzeko kuko jewe ndafise amakampuni ndafise ama-etablissement ndafise abantu maze gukorana indirimbo batari bake kandi kuba zitarasohoka nizimaze gusohoka ca ndavyumva urashobora kuba umaze no kuzimenya ariko kubera kwa kundi dakunda ivyo wacu
pay attention papa. Uragiye gukora ikiganiro kuri Buja FM. Yego. None kubera iki hoho kutakaze nkuko? Ya ahubwo sinanakaze ko hajyana nagiye mfise n'ikibazo. Nanagize ikibazo vraiment batabizi. Ya nafise ama stress icuki yagiye. Niyo mpamvu nagerageje kwifata ruto kandi nateza kwifata ruto ko je. None Amipro neza mufiki? Amipro. Amipro ubikuye kuki? Ku kiganiro mwakoranye? None warumvise twaragwanira mu kiganiro? Kandi mwagwaye? Ntaco dupfa na kimwe. Ntaco muva? Kaciki. Urya n'umujournaliste nanje ndi umustar ndi umuririmbyi. Urya ampamagara hajya kugira ngo ya tuganire ku vy'akazi kiwanje ka music nawe abari ku kazi kiwe kugira ngo bamuhembe kandi je ntagiye hajya ntiyohembwa. Oya, ni umutunzi rero muri make. Nije ndamutunze none promotion akorera hajya tujana y'ibintu kugira ngo aronka akazi akore. None hatabaye abantu akoresha ibiganiro hajya. Byoca bigenda gute? Ico si kintu cumvikana mutaha. Niyo ucapfa. Niyo ucapfa. Ariko akazi kuhagarara. Nakazi umuntu arashaka kandi. Yagashaka ariko sikakandi ko tumamaga. Usivye wewe ntumujeyo. Na CARELESS muga bakagenda akomeza kuba oya twafashe muri rusange nimba yahamagaye jewe ni nkuko jewe ntagiye ni nkuko nundi atagiyeyo niko nagombye gusigura reka turangiriza abagabo bo mabibi na mabwana reka tuvuye tuzogaruka ubutaha henza puna mahane turagaruka vuba oya ntaho uzonshira papa ntaho uzonshira ariko tuzobana tu nta mahane ico nzi cyo ntanziko ntanziko ni kubera mu mugomba nyene ku Ega byakomeye twari kumwe na Johnson Pro kuva muri Malengo Media ntana handi nimba utarakora subscribe umuntu wanje ubwo ugiye gucika kuko iyi ni gahunda ubuzima bw'abastari babayeho bate baririmba kubera inzara canke baba bariye bahaze banasigaje tuzobikurikiza nyuma naho butaha